Yewe ngufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasubiraho bisubika. Bungabunga nkugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Nshuti bakunzi b'ikiganiro mbungabunga nkugaburire turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro c'uyu munsi. Uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu fomi kuva rutanguye guhingura ifumbire mu 2019 ruramaze guterera bimwe biboneka mu iterambere ry'imiryango n'igihugu. Abarimyi bayikoresha baranezerezwa n'intambwe bageze ko mu iterambere ry'imiryango yabo, bamwe mbere bakavuga ko yabakuye mu buja n'ubukene ibagira abarimyi bakomeye b'abagwiza mbuto. Mu kiganiro c'uyu munsi tubashikana mu ntara za Gitega na Butanyerera aho twagendeye abarimyi n'abagwiza mbuto bashingira intahe ifumbire za fomi ko zigwiza umwimbu zigasubiza akanovera isi koko bafatiye ku mwimbu baronka mu kiringo bamaze bazikoresha. Ifumbire ya karorero. Imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina twashaka tugaruke ku vyo muhinga mu vyo gufumbira isi akaba n'umwigisha muri kaminuza Kaboneka Salvatore ahasigura ingene ifumbire za fomi zigarukana akanovera k'isi. Isi ndimwa ifise abavyeyi babiri, hariho urubuye hakaba n'ifumbire n'imborera. Uvyitegereje bagomba iremye nk'umuntu. Urubuyebuye n'amaguru y'isi ndimwa, umutwe ariyo mborera ariyo mase n'uwo mutwe w'umuntu. Hagati rero y'ayo maguru n'uwo mutwe nk'uko umubiri w'umuntu ugizwe hariho umubiri. Kuvyukuri rero iyi si y'Uburundi uvyitegereje ku bwinshi cyane cyane iyi si iri ku misozi yakamvutse. Isi kugira ngo ibisi ndimwa nziza itezwa kuba ifise ivyunyunyu 16 niko abashakashatsi bo kwisi byose bashitseko 16. Muri ivyo 16 hariho bitatu harimwo carbone iva mu muyaga mu mpwemu, ico nta kibazo. Hariho hydrogen na oxygene iva mu mazi, nico nta kibazo. Cyane cyane twibande ku vyunyunyu 13 igiterwa gikeneye kugira ngo gikure neza cimbuke neza. Isi nziza ni organomineral, kivuga yuko ifumbire nyakuri nziza itegerezwa kuzana iyo ifumbire y'imborera amase n'ivyunyunyu bifatanye. Mu bisanzwe hari ivyunyunyu biva mu mase n'ibiva mu rubuye. Iyi fumbire rero igize imisi ikoreshwa ngaha akantu yongeyeko nuko izana ivyo vyunyunyu bitatu twari tumenyereye, ikongerako calcium na magnesium. Nshishijemo gato calcium na magnesium ni nkishwagara riza gukuramwo wa mururazi wakwiragiye isi, bikongeramwo na soufre. Ndabaza iyi fumbire nshasha iriko yakoreshwa ivyunyunyu birimwo ivyo tuzi byanditse kuri rya mifuko igurishwa ni 5 urumva hariho bibiri vyongeye ku vyo twara dukoresha ni azote, phosphore, potassium, NPK tuvuge, hama calcium na magnesium. Nivyo tuzi, nivyo vyanditswe. Mugabo narabajije nti ndaba murabi birimwo bijane mu vyige mu laboratoire amwe marabatura iwacu nashobora kubitora ko biragoye uteza kugira ivyuma bikomeye barabirungika basanga harimwo zinc iba yakangaye 6, basanga harimwo cuivre iba yakangaye 7, basanga harimwo molybdene iba yakangaye 8, basanga hariho soufre iba yakangaye 9. Ivyunyunyu 9 biza muri ifumbiro nshasha ugereranyije namwe bitatu vya mbere. Kandi umenye ivyo bitatu naho bizana utaza ivyo bindi vyongereza ntiwimbura. Abarimyi twagendeye mu ntara za Gitega na Butanyerera baremeza ko ifumbire za fomi zigenza neza mu kugwiza umwimbu no gusubiza isi kanovera kuba batanguye kuzikoresha. Mariko Bacanamwo n'umurimyi w'umugwiza mbuto aba muri komine Mwaro mu ntara ya Gitega. Twamusanze hari karegeraniriza umwimbu w'ibiraya ku musozi wa Gihinga. Avuga ko yatanguye gukoresha ifumbire za fomi kuva zikiza mu mwaka wa 2019.
aratubwira akarusha amaze kuzibona ko haba mu kugwiza umwimbu canke mu gusubiza isi akanovera. Ifumbire ya fomi gushika ubu turiko turabona yuko iyo fumbire iriko iraduha umwimbu mwiza. Aha Musanze mwihangare aho ndiko nimburira imbuto z'ibirayi. Mwabonye yuko nintangwe gucagura ibirayi binini vyavyibushe cyane, ibirayi bito byo twita amabi, kugira ngo dutore imbuto ikwije calibre, imbuto nyambuto nyiri hagati na hagati ya binini na buto cyane. Mwabonye ko dufise ibirayi binini cyane, atani wovuga yuko tuvyimbuye muri impeshi. Ndiko rero ndashinga ntaye yuko ifumbire ya fomi yimbuka cyane. Sanzwe ndumugwiza mbuto kandi w'imbuto z'ibigori. Muri rima ry'urutatsi riherutse nari narimye ubwoko bw'ibigori bita isega. Nakoresheje iyi fomi nyene narose umwimbu utari muke, kiretse yuko impongwa zancirimo gatoya zikakwa kunyononera umwimbu, ariko kijanye no gufumbira iyi fumbire ya fomi nta kibazo cayo. Ndagwiza ingano, ndarima kandi imbuto z'ibiharage, aho nashoboye kuronka umwimbu w'itone n'ibiro 700 ku biharage bigufi nakoresheje ifumbire ya fomi. Rero uyu mwimbu tuko twimburira ngaha ni umwimbu narimiye ku hectare 3. Aha ndamaze kwinjiza ngaha muri stock ko naje kuzisoroma zose, turamaze kwinjiza itone 42. Nukuvuga yuko twimbuye amatone 13 ku hectare. 13 ro ku hectare ni umwimbu wabaye munini, na nyabujya turi mu mpeshi tugeranje n'izindi mpeshi twahora turima. Dukoresha fomi imbura, tugakoresha fomi bagara, ariko tubishimira Imana kubera akavura karashoboye kubandanya muri ririma, turashika mu kwezi kwa 6 tugifise imvura. Mariko Bacanamwo asanzwe kandi aserukira urunani rw'abagwiza mbuto mu Burundi rwitwa Coprosebu, Collectif des producteurs de semences au Burundi. Amenyesha ko ivyo bamaze kubona mu matongo yabo bigaragaza neza ko ifumbire za fomi ziriko zirasubiza isi akanovera. Iyi fumbire ya fomi ntihenze, ngira ngo turiko turayikoresha kuva mu 2019. Ntihenze, kuva ico gihe tuyikoresheje nta yindi fumbire turakoresha, niyo dukoresha. Iyi fumbire irafise ingene ivyura uburyohe, mu gifaransa en effet restaurateur, yugi bikoresha kenshi. Mu ntara ya Butanyerera naho twagendeye umurimyi w'umugwiza mbuto Niyonzima Gerard, twamusanze hari karimbura ibiraya ku mutumba Tondero, zone Rugazi, komine Kayanza. Yaratuganiriye ingene yatanguye uwo mwuga wo kurima, aho mugejeje n'akamara ifumbire za fomi zamuzaniye. Ibi biraya ni byinshi cyane gose kuko nakanatsinda vyararose ifumbire ikwiye nziza ya fomi turaba nawe. None ibi biraya vy'ukuri ndabona ni binini. None ubu ni ubwoko buhe bw'ibiraya? Ubu ni ubwoko bw'ibiraya bita Ndinamagara. Kaya urabona nyene ni Ndinamagara nawe ra. Ni binini cyane gose. Vyaravyibushe. Ariko rero urabona si binini byose, urabona ngibi n'ibindi bito birimwo. Harimo bito. Harimo bito. None wewe ibi warimye nivyo gufungura canke ni vy'imbuto? Oya, sivyo gufungura, izi ni imbuto. Raba no kuri umupira nambaye, urabona ko ndumugwiza mbuto. Rero iyo turimye turima tugwiza imbuto. Mugabo rero na binini iyo bije ntitubitangira. Turabishima nyene ko biba bije bimeze nko mu itoni 20, nkuramo nk'itoni nka 2 z'ivyo binini biba birengeje yo gufungura. Hama ariko sinibagire gusigaza imbuto kugira abakiriya banje babandanye baronka imbuto nziza. None inomwe byo murakoresha ifumbire ya fomi? None iki kirayi comera gutya kitarose ifumbire ya fomi. Nagenda kubwiza ukuri. Tugikoresha zimwe bahora bita DAP. Bavuga ngo ni zabuki, izindi ngo ni kasiyeri. Tutararonka fomi imbura ngo turonke nabagara. Ikirayi nk'iki ntaco ndatwari bwaronke kwere. Curaba nawe aho twivuga ifumbire ya fomi. Burya fomi yaje kubinyisha kuri twe. Tugire ku muriri utubwire ingene wabigenjeje, ingene waharimye, ingene wafumbiye, kuko ifumbire ni kimwe mu bintu bituma umwimbu wiyongera. Ubwa mbere na mbere mugenzi, mbanza kukubwira ingene nateguye uwo murima. Ndakubwira n'uburinganire bwawo. Aha Musanze ndiko ndimbura iyi ni hegitari imwe.
ni hegitari imwe rero narayiteguye ndayirima ndayirimye ndashiramwe abakozi aha kugira ndonke isizi nakoresheje uburyo butari buke burenze umuriyoni aharona badufasha ibikorwa urumva barahakutubururiye mejeje yo kuringaniza candazana amase y'ikirundi ajyanye nava mu nka tworoye hama rero candiyandikisha nanje hageze ko dutanga avansi urabona ko leta ikiduhimiriza biciye mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi baratumenyesha ko hageze gutanga avansi rero icyo gihe nanje nariyandikishije niyandikisha kuri fomi imbura na fomi bagara hama rero kujyanye n'ijya mifuko 16 itegekanya ku hegitari ya imbura niyo niyandikishijeko n'imifuko 8 yabagara aha rero naraje maze kuca guheza gutunganya isi ndagenda no muri iza bundi yandikisha barampa imbuto nziza amaprebaze hama rero maze kuronka amaprebaze naraje ndashikana imbuto hino hanyuma ndateragira nteragira ndaca amabango ndashiramwe amase y'ikirundi nyene mu kinogo ajya amabango tuba twaciye hama rero ca ndashira ko hejuru y'amase y'ikirundi fomi imbura ndateragira ndarindira ukwezi kumwe hari hageze kubagara mpejeje rero kubagara naciye ndindira indwi imwe nshashira ko rero fomi bagara nshize ko rero fomi bagara ca ndegereza kavu haciye iyindi ndwi kurikira hari hageze gufurira rero nyezina nca ndafurira niho rero ubona bugikikira kiza kimeze gutyaye cyarose ifumbire kwiye biraboneka yuko bivyibushe aha mbe nabikoresheje neza kuko ndisunga ijya fishe barayiturungikira muri fomi yijya ingero nsha kugira ngo abantu bafumbire neza niyo wakoresheje niyo nakoresheje cyane gose ucubona ko ndiko ndonka umwimbu kandi rero nigitangaje urabona sije gusa ndaharonkera inyungu eraba aba bose tereza kajisho urabe aba bose aba bose barahembwa abo bahemba ibiraca nk'amafaranga aba ndabahemba amafaranga kandi rero ngaba bari no kwishuri wanagomba baba bari kwishuri iyo uri kurafumbira wafumbira babibona nibo babikora je ndababwiriza ati kora gutya ashiramwe urugezo urabereka ingene bafumbira mu gutera bane mukorana nibo dukorana ukabereka ingene bafumbira cyane gose izijyangira ukazibereka nkazibereka none hari ico bibamarira basubiye iwabo muhiri wabo mu ndimiri iwabo bibagirira akamaro kanini aha rero urabona ko turi muci abanyeshuri urazi bari mu buruhuko aha burya harimwo Burundi bwejo aha n'abanyeshuri harimwo abanyeshuri baje gukorera amakaye ndabona ko hari mu Rwanda hazova rumwe abagoronome aho mu kwicenda amashure buca atangurira oya ntibazokwidoga kuko bazogenda ubwa mbere bajanye amakaye ntibazogora abavyeyi cyane gose bazobasahiriza kandi rero nihavamwe abagoronome urabona bariko bageze ku cigwa c'ibiraya ibigori ingano ibiharage bazoza bavivura baboza babuhindure mu rurimi gusa naho bundi bazohindura mu rurimi bazokwiga ivyo basanzwe bazi cyane gose iyi ni shure ndimo ishira hamwe fomi riduhingurira ifumbire cyane cyane fomi imbura fomi bagara totahaza nizo twebwe tumenyereye hino mu karere hariho nishwagara ngana washizemo laba shwagara yo mu ndimo ikirayi kitarose ishwagara usanga gifise bimwe bita ibigatu laba none kifise kiranyerera aha ni kubera intuzeya ni kubera ishwagara umururazi mwisi waravuyemwo ahayi nico gituma ubona iki kiraya kimeze gutya ayi uwo mwimbu umeze gutya rero shira hamwe fomi je burya ndarikunda cyane gose rero nobanza gusabira ku Mana mushobora byose kuko abamusabira si bake uwazanye kino ciyumviro agaca gishira no mu ngiro je ndamukurira inkofero kabisa yubahwe cyane gose Imana ibandanye muzigama kwe byukuri twarumvise ko aheruka no kugurura urundi ruganda mu gihugu kindi gushinga ico bita gushinga icumu mu mashinga tumusabira yuko Imana yobandanye muzigama no mu bindi bihugu byose kugira bije kuri uwo munyenga natwe ariko araturisha Imana imuhezagire cyane gose n'umuryango wiwe wose n'abakozi akoresha n'abatekinisiye bose baja hamwe mu kwiga ingene ifumbire ya fomi
tuyirimisha ikimbuka neza. Nari narose urugero rw'imbuto zigereranye muri Izabo kuko nazikuye hariya bahita Irukoba muri Gitega, niyo nagiye gukura zino mbuto. Kara kabuto rero kagereranye na toni n'ibira amajana 7 ku hegitari. Mu gihe rero burya hasanzwe ku hegitari haja itoni 2 ibiro 2,000. Mugabo urumva nakimanza ndaronka inyungu y'ibiro amajana 3. Rero nabiteye kijambere ariko n'imbuto yarangwiriye mu guteragira. Aho rero kuri iyo toni imwe n'ibiro amajana 7 nateye aha nja kwimbura amatoni 20. Uwo tubwira itandukaniro umaze kubona ufatiye ku isi ibyatsi bimera mu isi mu itongo, uwo tubwira itandukaniro kuva utarukoresha ifumbire ya fome. Ahubwo ureke kumvugira ibintu. Mpava ndagutembereza urabe. Aho nari narimye mu mwaka waheze kubera ifumbire ya fome. Ijya fumbire rero ya kera burya ndakubwire ndagutera inkuru. Ijya bita deyape. Yego. Abandi bakayita buki. Ijyaye witeragije. Uhejeje gusarura burya ntugire ngo ibyatsi byaramera. Byaca bigenda gute? Nibitego bwa mbere hoho nkaho turimo ingano hari harasevye. Hari harasevye wasanga uhejeje gusarura nta cyatsi cyasubira kumera. Yeho wapi wamenga harimo acide iturira ibyatsi muga kuvaho fomizi yenda kubarira. Ibyatsi byonyene bimera bica bituma hasi hagoma haronka akanovera. Bijya byatsi rero hageze ko turima tukabitema tukabanza tukica amasinde navyo urumva ibari umwavu mu yindi hakaca rero haza kuryoherezwa n'ifumbire ya fomi tuzana n'amase make y'ikirundi dukoresha yinka. Abarimyi bandi twaganiriye nabo nyene barashingira intahe izo fumbire za fomi. Nkurunziza Faustin murimyo ku musozi gw'intare komine Mwaro w'intara ya Gitega nawe nyene amenyesha ko ifumbire za fomi zamuzaniye akarusho ku mwimbu no mwitongo ryiwe. Tugwiza imbuto z'ibiraya, ibiharage n'ibigori n'ingano dutangura kurima. Dutanguye kurima rero haragera igihe dushobora kuja gusaba bakaza kuturabira muri ONSS bakaraba ko ivyo bikorwa turiko turakora ari bikorwa byiza bishimwa byemewe. Byo bamaze kubishima rero baca baduha uburenganzira bw'uko tuba abagwiza mbuto. Hanyuma rero muri uko kubikora twebwe turakoresha umwavu w'ikirundi. Muri umwavu w'ikirundi rero dukoresha arizo izi nka mubona ngaha anye nizo zitanga uwo mwavu w'ikirundi, tukaca twongera tukarondera umwavu muri fomi. Kuko aya mase sinoshobora kuyakoresha yonyene ntaroso umwavu wa fomi, kuko uwo mwavu wa fomi nawo uradufasha cyane kuko hariho fomi hari fomi imbura hakaba na fomi bagara. Izo zose rero dutegezwa kuzikoresha kugira ngo ikiraya gishobore kuronka ingufu zose zishoboka kugira ngo gishobore kwimbuka. Eka na Silvane niyo nkuru no murimyi w'igwintare muri komine Mwaro amenyesha ko izo fumbire za fomi ataco zigereranywa kubwa karusho zimaze kumuzanira. Umwimbu wagenze neza cyane, waba umwimbu w'ibigori warenganye, waba umwimbu w'ibiharagi, waba mbere n'umwimbu w'ibiraya turiko turimbura, umwimbu umeze neza cyane. Hama ico dukesha uwo mwimbu turawukesha ifumbire fomi dukoresha tuvanze n'umwavu w'ikirundi, nivyo dukoresha. Rero turabona yuko bimeze neza kuko uratuma cyane amasi yacu dukorerako agumana kanovera hama bigakunda tugaca twimbura. Impindukira hari cyane kuko naho mworaba hirya no hino muhari amatongo y'abarimyi murayabona. Murabona yuko hari ibyatsi bitandukanye bimeze naho twaramaze gukura imbuto. Bijya rero ni ibimenyetso byerekana yuko iyo si ibimera. Rero hakiri kera tutaratangura kuyikoresha wasanga isi ari ahantu n'icyatsi kitataruka. Mu yandi majambo igitego ushitseyo nticyashobora no kuduga nayo kwimbura hoho nticyashobora kuvaho kiri. Waheruka kuja gushirayo hamahageze kwimbura ugasanga nta kintu rose, ariko dukoresheje umwavu wa fomi isi irafise akanovera cyane. Turabikenguruka rero tubikesheje uwo mwavu dukoresha wa fomi. Ntibari kure Felicien nawe no murimyi wo ku mutumba Yanza zone mu Ruta komine Kayanza ntara ya Butanyerera arashingira intahe ifumbire za fomi ko ari ntagereranywa mu burimyi. Uyu murima turiko turasarura uyu munsi
twawutejeje ifumbire ya fomi. Ifumbire ya fomi rero turiko turaraba uyu munsi iriko iraduha akarusho gusumba ifumbire twahora dukoresha yaza ivuye hanze mu bihugu byo hanze. Uyu munsi rero nkuko muvyibonera umwimbu ni mwinshi cyane. Iyi fumbire rero turiko turayikoresha mu matongo uyu munsi turabona ko icatsi kimwe cya kera cyadufasha kugira ngo umwimbu uboneke, igifurifuri icana n'ibindi vyatsi nyene bifitiye akamaro kanini ibiterwa biramera mu matongo. Kuko ya fumbire yava hanze iyo tugikoresheje hagenda hagaragara ubukarehe bw'isi mu matongo. Twakoresheje amashwagara menshi kugira ngo dukosore umurazi w'isi. Mugabo kuvaho iyi fumbire ya fomi tuyikoreshereje biradufasha cyane. Turabona ko amatongo yacu iby'ubukarehe bw'isi bica bitera bigabanuka. Umuhinga kaboneka Salvatore avuga ko hambavu y'izo fumbire ubwo ruganda ruhingura n'ishwagara yo mu ndimo iyo nayo ikabivura umururazi w'isi. Ahanura abarimyi kuyimijira mu murima n'imiburiburi ukwezi kumwe imbere yo guteragira imbuto. Usubira inyuma gato nkamwe icateye mu murazi w'isi nuko muri irya vyunyunyu igiterwa gikenera kandi biri mu gataka hariho ivyunyunyu bibiri vyitwa calcium na magnesium. Iryo nishwagara ivyo nivyo bigwanya umurazi w'isi. Mu gifaransa bavyita cation basique. None iyo calcium na magnesium iri muki? Calcium na magnesium iri mwishwagara munsi. Iryo shwagara kandi riruzuye nga muri iki gihugu. Ishwagara rikoreshwa mu ndimiro. Ishwagara kugira ngo rikore neza n'icyunyunyu mu bisanzwe haje. Ni kuyishira mu ndimiro ziteguye neza, zakorewe neza n'imiburi kwezi imbere yo gutera. Ukamija hose kandi ukazika. Umija hose kugira ngo kuko umurazi nturi hamwe uri hose ugomba kuvura. Kubera kuzika uzika kubera umurazi wese nduri hejuru gusura shika no hasi aho imizizo yoshika urazika rero kugira ngo iyo shwagara ikwire hose ukwezi imbere yo gutera igitego. Murumvise ko hambavu y'abahinga mu vy'indimo no gufumbira isi n'abarimyi ubwabo baremeza ko ifumbire za fomi zikoreshejwe neza nk'uko abahinga babivuga umwimbu uraheze ukaboneka ku rugero rushimishije. Abarimyi batarakoresha izo fumbire bojijuka bakazikoresha, ivyo nivyo bizotuma umwimbu mu gihugu uguma wiyongera, isi y'u Burundi kaguma yimbuka, gutyo u Burundi bugashika kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro naho utaha. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nguko kumwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamuseseka rugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire mugitegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.